Kuva kw'igenekerezo rya 18 gushika ku rya 24 Munyonyo uko umwaka utashe n'indwi amakungu yahariye guhimiriza abantu gukoresha neza imiti yica imigera itera indwara. Ukutavura neza kw'imiti yica imigera itera indwara bigaragara mu gihe amamikrobe atacishwa n'imiti isanzwe ikoreshwa bivuye ko ifatwa nabi canke igashirwa hagati. Vyumvikana ko mu gihe iyo miti itakivura neza ingaruka mbi ari uko umugwayi amara iminsi myinshi mu bitaro akivuza ku mafaranga menshi, eka mbere ibiharuro vy'abagwara canke abitaba Imana bikongerekana. Icivugo ngenderwako c'uno mwaka kivuga kiti: twese hamwe twirinde icotuma imiti yica imigera itera indwara itavura neza. Nico gituma ugo rugamba atari ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwonyene. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'amagara y'abantu kw'isi OMS rihamagarira ibisata bijejwe amagara y'abantu, ay'ibikoko, abajejwe ibidukikije gukorera hamwe kugira ibihugu vyo kw'isi bikinga ingaruka mbi zituruka ku gukoresha nabi imiti yica imigera itera indwara. Kubera tuzi amabi aterwa n'imiti itavura neza imigera y'indwara, ubushikiranganji bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida bwarashizeho umugambi wo kugwanya ako kabi gaturutse kuri mwene iyo miti itavura neza uva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ukazoshika mu bihumbi 2023. Uwo mugambi uratomora neza ibintu bizokorwa nuko bikwiye gukorwa. Uruhara rw'umwe wese ni ntangere mu kwigiza inyuma inyifato zose zotuma imiti yica imigera itera indwara itavura neza. Nko mu gisata c'amagara y'abantu, inzira irashe yo gutuma iyo miti iguma ivura neza no gufata imiti nk'uko iba yanditswe na muganga no kutayicira hagati canke kuyisangira. Ikoreshwa nabi ry'iyo miti rikwegera twese. Tugira urunani rero tuzitire mu kwirinda icotuma imiti yica imigera itera indwara itavura neza.